umushinga amateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura yisunze icivugo c'ukwezi kwahariwe umukenyezi c'umwaka uheze wa 2022 ngo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Yaratunganije umurima w'akarorero w'ibigori ku mutumba Nyabunyegeri muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Mu gutangura akaruhuko k'abashinga amateka niho yimbura ivyo bigori kuri uwa gatanu igenekerezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2023. Ivugo c'umwaka wahera c'umusi mukuru muzabura umukenyezi yana ari nihayere ihangiro ibugari bashigwa imbere mu iterambere ry'uburimyi. Ndifuza ko ubundi munsi mukuru uzogera nanje mfise ico nerekanye ico nasoze nkurikije ca kivugo baduhaye umwaka uheze. Ndashimira Imana kuba ngeze aha iryo terambere ry'uburimyi agenda ririmwe kandi nkenguruka ukwezi kwahariwe umukenyezi. Ibi birajanye kuko twebwe nko mu kazi kacu ka misi yose ukwezi kwa gatatu n'ukwezi tuba dufisemo akaruhuko. Ukwezi rero kw'akaruhuko tuba tuje guhindura imirimo ntituba tuje kuruhuka. Rero hakiri igikorwa ca mbere mpereyeko muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi kandi ari ukwezi turi mu karuhuko. Igikorwa ca mbere duhereko co kwimbura uno mwimbu twarimiye hano hantu. Turavyishimira kuko turavuga tuti twimbuye igihe ciza, twimbuye mu gihe nyene umukenyezi agezweho. Rero nubwo twaba dufise ivyo dukora ibi navyo dushobora kubisiga inyuma kuko biri mu bikorwa vyacu vya misi yose. Icambere duteza gufasha abenegihugu kuguza umwimbu, duteza kubaha hambavu yabo, ntabwo twahinduye imirimo tuza kwegera abenegihugu dukorane dufashanye ibikorwa. Iki rero ni igikorwa cacu ca misi yose kuko si irya mbere tubikoze, biri mu bindi twaba dukora. Turafise uburimyi, turafise n'ubworozi bw'amafi, turafise n'ibindi turangura. Rero uno munsi twaramutse akaba kenguruka ngo naho bitoroshe arabona ko umwimbu wagenze neza, agatera kamo abandi ko mu mwanya boba bavuye mu kazi ka misi yose bogira ikindi gikorwa bokora kibafasha kwiyungunganya. Kurima ntivyoroshe ariko kandi ntibigoye kuko nta gikorwa na kimwe burya cyoroshye. Yaba umurimyi araruha akahura n'intambamyi, yaba umufundi arakora akaruha agahura n'intambamyi. Mbuze umufundi mbuze umwubatsi bajya bubaka amaso, wari wese nta gikorwa kuri ntambamyi, ariko bisaba gusa kugumizako kugira umwete no kugira ivyizigiro kuko urabona turahamba imbuto niba tuzizomera. Rero tugashimira Imana nyene igirira neza ibyo twahavye mu kuzimu, tukabona biranaze, tukabona turabagaye, tukabona turasoromye. Ni igikorwa kitoroshe mugabo duteza kugumizaho kugira dushobore kuguza umwimbu. Rero nibaza ko n'abarimyi nabo nyene intambamyi muhura nazo nabo bahura nazo. Abakozi barazimba, usanga abakozi nyene batudugije ibiciro kandi biratahuritse, nabo baba baraba ingene baza kuja kuyasubika ku isoko. Ibindi nyene ugasanga imbuto, ugasanga udukoko turaje mu mirima, ugasanga ntibitworoheye kuronka agafumbire, mugabo tugakenguruka ko leta yagira akagabanya igiciro, ugashobora kuronka igiciro kitavuna. Ariyo mpamvu ubona yuko turimbura gutya. Iyi ni ya fumbire ya komina nyene iradufasha gose. Nama kwibona atanga impanuro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi amazi ntazi. Umuntu acitezeho gutunga n'agashahara duhembwa. Uyo yacari kure gose. Nobahanurira kuja ku kivi bose akaraba ico ashoboye ico yokora, si ngombwa ngo barime, ashobora gukora ibindi mugabo umva akaronka ikindi kintu kimusahiriza nyuma y'akazi ka misi yose. Ivyo vyofasha cane. Umuntu agizemo mu bintu by'ukuri ariko aradusubiza inyuma. Namenye ko ajya amasaha avuye ku kazi asimba agakora kandi gakorwa. Umwigisha avuye kwigisha namenye ko ajya amasaha yo ku mugoroba si byiza ko aza kuyaryamaho. Oya naraba kandi gakorwa. Umuganga avuye kuvura naraba kandi gakorwa. Arabe yuko ashobora kwihunganya akiteza imbere. Abakejeho n'ayandi ahubwo nibige gukora cyane. Bige gukora cyane rero tugabe yuko dushobora guhangana n'ubukene. N'ubukene kuko ntibyoroshe. Uyu mwasi yitwa bukene aragoye kurwanya, ariko dushize hamwe twese ingufu umunsi agakora aho aherereye birashoboka ko tumwirukana n'ingoga.
Ngendahunanywa Tereza umwe mu bakozi bakorera uwo murima arashima ku bw'ico gikorwa c'uburimyi umushingamateka Sauda yakoze kuko aronkera ico afungura. Bashi iyo tuhatonze kweri turasika nk'abantu 40 kandi tuhatonze n'ukuri turahakura karuso turahakura karasiyo tugaburira abana uwo munsi bikavamo ukuri nyakubahwa mushingamateka aradukunda cyane aratwereka imigambi myinshi aratwereka kurima no kwiteza imbere natwe abakenyezi yadukuyeyo emwe bikomeye cyane hama n'uyu mwimbu turiko turimbura tuzowanika tukubite tugosore hama awusore bene gihugu basume neza cyane atakwidoga nazewe ndimo nyene ndiko ndabikora. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.